ntituraba ordre ya Kisekedi vyumvikana rero yuko aka gahengwe ntikaza gushoboka kuko Wazalendo na FDLR na nimbonera kure abo bantu ntibaza kwemera kandi basanzwe bakamisha ico nyene erega batagiye ku rugamba ntibaronka nico barya iganiro vya Doha Kisekedi atanguye kubifata en consideration kurumva ko yavuze ati mwubahiriza gahengwe mugabo en cas d'attaque mwishurane ingufu ngaha yasinya aravuga ati Lieutenant General Masunzu komanda troisième zone de défense aracyari aho yari none nukuvuga ivyo bantu bahuhura byose ngo yarafashwe yaragize ne bijya byose ce sont des rumeurs niko bavyita ce sont des fausses informations aracyari royaliste nkuko babivuga muri Kongo nuko binashoboka ko byari byo ahubwo wabona wenda bisakuje niko mbikeka ko simbihamya bakaba baganira bakamusubiza kuri uyu mwanya. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wana basanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Guga. Bakunzi bacu turabasuhuje umuherereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi n'ukuri turabashimiye cyane ndetse mukomeze mudutera inkunga mukora subscribe muzajya mubona amakuru menshi agiye atandukanye ndi kumwe na Rabini nibisanzwe n'umutumirwa wacu nko maze kumenyera hano kuri Gasaro News. Rabi waramutse meze gute? Ndashimira Imana usibye ko je ntari mutumire ndomusangwa nagura umutumire ubwo ereka abantu invitation wandungikiye nimba ndumutumire niyo mpamvu nagira ngeho ngo n'ibisanzwe muhora mubona hano kuri Gasaro News. ubwo rero umushitsi bavuga hari ururirimbo tujye dukoresha ubwiye mvugo ngo umushitsi aratembera agataha ariko umusangwa we ahora ndabyemera ahora nikaze none nimba ku cyumweru cyangwa ku ndwi bambona kabiri gatatu uwo muntu aba kibaye mutumire kwe tujye dukoresha iyihe reka ni byose uko vyumva tujye dukoresha tukwe n'umusangwa usivye yuko ngira ngo mu biganiro benshi baravuga ngo dufisa mu mutumire kandi usanga uwo mutumire yama bisanzwe ariko jewe ndumusangwa oya umutumirwa umuntu watumiye n'ubundi aba ari umutumirwa bituruka ku nshinga gutumira ndabizi yego warumeze neza ariko ngondwa nuko bwije ngasinzira tukabana turamutse amahoro kubera Imana birumvikana. Reka dukomereze mu makuru ndetse aho nabonye ibintu byakomeje guhinduka aho nabonye umugabo witwa General Masunzu bisa naho nawe ashyigikiye Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Wabibonye? Kumushigikira gute? Mbese ngo hagombe gutangwa icyo twakita agahenge. Sinibaza yuko ari muntu mbere yo kumushigikira ahubwo General Masunzu bitweretse yuko akiri mu kazi mu nshingano ziwe ibindi navyo by'iyo telegrama yandikiye abakomandazi bari siritere ni ordre yavuye kwa perezida yuko babwirizwa guhagarika imigwano bagahagarika kwa agresa ahantu hose hari positions za AFC ariko hari akantu yaciye ashiramwo
ngo mu gihe bo bataka ngo il faut répliquer vigoureusement répondre vigoureusement yego no kuvuga mu gihe AFC yohirahira ikataka position za FRDC ngo bace bishura ariko yidusomerera nayifite rwose siri ordre burya telegram n'ibintu biba byanditse uri kuraraba umengo nta na grammaire biswiva kubera ni yego ni n'amakode ofete n'abanyari code kabisa niko biba bimeze bumva baravuga ngo pour commandant 3e 33e 34e région militaire régiment militaire ndibaza commandant secteur opération siècle général et front nord donc nord Kivu commandant secteur opération sud Kivu urabona ko yandikiye benshi abashinzwe operation muri nord n'abashinzwe operation muri sud arandikira VPP chef MG FARDC chef MMIG n'ibindi byinshi icyo avuga rero yavuze ngo secret numero 0740 achavuga ngo siri ordre do HIE iki siri ordre do HIE abashatse kuvuga honorable président de la république et conformément au processus P en cours vous devoir ainsi que force amies toutes ako kantu gasurinye karaza gukenegwa vous abstenir de prendre initiative d'attaquer AFC bar M23 RDF hanyuma toutefois en cas d'attaque riposter vigoureusement sur ordre et exécution immédiate bigombye kuvuga ngo iki yavuze yuko bategerezwa kwirinda gusotora AFC M23 urabona ko baca bagira ngo bar RDF bo niko bagira ati mugabo mu gihe yoyo basotora mwishurana inguvu kandi nta rundi ruhusha muzorinda gusaba ibaza yuko iki kintu cyumvikana ngaha ni Masunzu Pacifique general lieutenant general commandant 3e zone de défense yego icambere rero ngaha twokuramwo nuko aracari ku mirimo bimwe twavuga ngo yoba yarishikaje muri M23 ngo yoba yafunzwe binda gutakiye fo et archifo aracari ku murimo shebuja yamuhaye cyo ni cyambere cya kabiri biboneka ko ibiganiro vya Doha Tshisekedi atanguye kubifata en considération kurumva ko yavuze ati mwubahiriza agahengwe mugabo en cas d'attaque mwishurane ingufu yego ikibazo rero kica kihaba urabona ko ngaha banditse ngo forces amies toutes force amies icyo yashatse kuvuga no kuvuga ijya coalition ya Kinshasa abantu bose bifatanije iz'abarundi wazalendo abacancuro FDLR abo bose bahawe iyo ordre na general Masunzu guhagarika kwataka reposition za AFC ikibazo rero aho kije gihagarara abantuze bamaze kuyibona abantuze bazarendo bariko bavuga ngo bo bagwanira gataka ka basekuru ntibarabwa n'ivyo Kinshasa iri kwiravuga wumvise aho ingorane zigira zadukire byumvikana bo ko babandanye iki intambara M23 vyumvikana ni kurikirana wazarendo zirasheho irashika ku maposition ya FRDC bien sûr none rareka ngo nukubera ngo bari muri Seserof naho rero iyi Seserof mbona yuko namahenda cyuti kuko Kinshasa ntishoboye gukontrolinga les forces amies uko yabise les forces amies Cesariye ntizikontrola naho haza kuhagarara ikibazo rero hanyuma se nkibaza kugeza iyi saha niba uyu mugabo agaragaye ubwo ni Masunzu bishatse kuvuga ko ashobora kuba yarahinduriwe imirimo namba
ngaha yasinye aravuga ati Lieutenant General Masunzu komanda troisième zone de défense aracyari aho yari none ni ukuvuga ivyo abantu bahuhura byose ngo yarafashwe yaragize ne bijya byose ce sont des rumeurs niko bavyita ce sont des fausses informations aracyari royaliste nkuko babivuga muri kimwe nuko binashoboka ko byari byo ahubwo wabona wenda bisakuje niko mbikeka ko simbihamya bakaba baganira bakamusubiza kuri uyu mwanya kuko sinekereza ko abantu babiri batatu bangaye nta nduri ivugira ubusa twe niko tubyita ku musozi bo nta nduri ivugira ubusa ariko irashobora no kuvugira ubusa kugira bamwesite bamwereke rodanje kiye imina iri imbere yiwe kugira ngo bamukangure yego induru kuvugira ubusa ko ntiyavugiye ubusa ahubwo reka ndabyite nakagohe bashobora kuba baramukubitiye ngo amenye ivyo bamubwiye amenye ivyo bitakwira yavuze amenye ivyo abandi bariko barakoregwa uzi ko muri side Kivu za Fizi na za Karemi abantu batanguye kwijogota kuri ntuze kuri ku butegetsi bwa Kinshasa abantu bose bitwa babembe abantu bose bitwa abagenero bava muri kariya karere bose barafunzwe urumva rero bavuga bati twebwe Kinshasa ni nkaho tuyirimwo nk'abanyamahanga kuko umuntu yitwa umugenerale wacu wese arafunzwe urumva rero na ntuze na Masunzu bashobora kumukubitira ku gakrende bateye mugabo ivyabaye ku mushumba w'i Babuloni nawe birakurindiriye hanyuma nawe akabifata en consideration atabifashe en consideration ndakubwiza ukuri ko bizobwirizwa kuzomubako nta Cisekedi azogira ibibazo ngo agumane na Masunzu kandi abamuteye ibibazo ari abanyamurenge biwabo kandi abamuteye ibibazo ari abaswahilifone bo muri aka karere ko mu buseruko ntibizogumana zomwirukana yego ukaba ubona se aka gahenge rero Rabi mu mboni yawe aba bantu turabizi ko ni FARDC itarwanya Wazalendo yo iragenda ikarwana sibyo igatera tukibaza ahubwo kugeza kuri iyi saha mu mboni yawe urabona ko ari cyo bishobora kuza gutanga kuko niba bari kubuzwa kuba bagira iki bakataka izi ntare za Sarambwe mu mboni yawe urabona koko iyi mirwano tumva umunsi ku wundi imirwano irimo kaka gahenge kari buze kubahirizwa ubwa mbere bwo tubanze turabe mbega kuva imigwano itanguye ni bande basotora wibaza ngo FARDC yarasotora kenshi hasotora Wazalendo hagasotora igisirikare cy'u Burundi FARDC nayo ikaza anapwi kwapuya abo bantu n'ubu rero nivyo bigiye kuba ni naco gituma natanguye ndakubwira ngo aka gahengwe karagoye kwizera nubwo hasoze iyo ordre ni ordre iraba FARDC namaze kukubwira ngo Wazalendo bavuze bati twebwe tugwanira gataka kasoko udongo yababa yetu yego udongo yababa yetu ntituraba ordre ya Cisekedi vyumvikana rero yuko aka gahengwe ntikaza gushoboka kuko Wazalendo na FDLR na nimbonera kure abo bantu ntibaza kwemera kandi basanzwe bakamisha ico nyene erega batagiye ku rugamba ntibaronka nico barya yego rero naho hagaze ikibazo aka gahengwe tuzokemezwa nuko tukabonye ukaba ubona ibiganiro bya Doha byo niba uyu munsi M23 ivuga ko biragoranye ko tuzasubirayo bataduhaye abantu bacu 700 ibi biganiro uko ubibona mu mboni yawe ndetse na Tshisekedi nawe akavuga ko bigoye ko yakura FDLR igihe M23 warabyuvise itararekura ibice yagiye ifata ari byo bice birimo Bukavu na Goma urabona none ibi bintu bihatsikira urundi ntubona ko urwishe yankarukiriho ari nko kuvuga ngo ni mu magambo ariko mu ngiro bizagorana ku mpande zombi je nibaza ko M23 donc AFC irasubira mu biganiro yego urazi gituma isubira mu biganiro iyaba muri rya mbanziriza mushinga uze kumufasha nimba birimwo muri rya mbanziriza mushinga mbanziriza biganiro nimba barasinyiraniye bavuga ngo tuzosubira mu biganiro ari uko habaye ceasefire habaye cessez-le-feu kandi ari uko imfungwa zacu zirekuwe
abo bantu tanke batararekurwa AFC ntisubirayo mugabo bakaba batabishize muri iryo mbanziriza mushinga yego baretse kugendayo amakunga cahaguruka bashaba babwira atari kurabona ko ari mwebwe muri ko muranka ibiganiro ni muzane ico kibazo c'abafunzwe mu biganiro tucigeko yego kuko muri iryo mbanziriza mushinga sinigeze mbona aho bandika yuko babwirizwa kurekura ifungwa sinzi mumfashije imfungwa yego sinzi mumfashije ko hari aho mwabibonye vyanditse bikaba ataho vyanditse yemwe baragenda tu nta gisivye none ahandi bagiye muri round ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatano badasize bafunzwe icyo kintu nicyo kintu benshi nabonye bibaza bati ese kuki before yo kujya idoha iki kintu batacerekanye nk'inzitizi bati twebwe twatanze abantu bakicasa sibyo twari dufite kandi koko niko kuri atari ko none natwe hari abantu bacu bafite ari byo bintu bavuze ati Kinshasa ishobora no kubihakana ati none ni gute ko baduhaye nta ngurane tubahaye erega kubatanga AFC gutanga abantu ngaha jewe ndaza kubari kure AFC gutanga bajya abantu yego bo 12,000 ba Kinshasa abasirikare muri FARDC yego kwari ukuburi yibashira ni benshi barya indya za gusa abantu baza kubacunga bangana bacunga abantu 12,000 urumva ko atari abantu boroshe rero Kinshasa yarizi yuko babwirizwa kubabaha kuko bavuga ati niba tabaduha barabagira iki babafungirahe indya bazobagaburira ziravahe n'ibindi ntibababahaye ngo nukubera babikunze bababahaye ku mabura kindi ahantu M23 yihendeye ndahakubwira yego kubganje mugabo jewe iyo akaba jewe sinkabebo nari kwitoranya ngatoranya aba officier bose bari muri bagi 12,000 nkabatera ikamba nkababoha nkarekura ingweri gusa zitagira umutware nkaca nababwira nti nimba muzi yuko mufise abantu banje 800 bafunzwe yego aba ba officier nzobarekura ruko mubampaye aho ubu tuba tuvuga ijambo ryo gukaba imfungwa yego mugabo ubu biboneka yuko babarekuye kukumabura kindi kuko batagira ibyo babagaburira batagira naho babafungira cyo ca bidindiza akazi ubu rero ico ntico bicitwazo cyo kumvisa Kinshasa ngo tuja mu biganiro muduhaye abantu bacu nimba batagishize mu mbanziriza mushinga bakabisinya batagishize mu mbanziriza mushinga emwe ico abafunzwe bazoja kukiganira muri ntuzeye mu biganiro nyezina canke ndabagirira kandi kagohe nibasubire kuri tele bagira abo bafashe hanyuma bavuga batubo tubabahari uko abacu bafunguruwe atari uko ibiganiro barabijamwe kuko batabigiyemwo amakunga cako mindura te mwe mwahora murekarame ibiganiro none nimwe mubaye abambere uko vyanka ikibazo c'abafunzwe ko atarabakerewe izosi bafunzwe mwoza tukaja kukiganirira mu biganiro niyo nsinye ndamuvano yo kwanka ibiganiro nico gituma ndakubwira ngo baragenda tu none sindi ngaha baragenda nyene yego ubaye nk'abona agiye mbona bati irajya doha ati ku gakanu ka Amerika atafashwe ku gakanu na Amerika yego cyane ikintu cy'abafunzwe ntico bicitwaza wo kwitwaza ikindi kuko ufunzwe kiretse uvuze uteheraba mu 800 bafunzwe kuva dutanguye ko barekarama ko babarekura baraye bishe 10 canke 5 none abandi tuzova mu biganiro babamaze mugabo bafunzwe hemwe ubyitwaje ivyo bintu ntibigira icitwazo na kimwe izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis,
Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.